Mu minsi iheze twarababwiye ikibazo cari hagati ya Bandeke n'umudamu yitwa Hajara. Mwarumvise yuko amahera yiwe yari yarayafashe akanka kuyamuha kandi akamurondera no kuri telefone ntamwitabe canke akamwandikira ntamusubize. Mu nyuma amaze kumva kamo mwarumvise yuko yahavuye ayamuha kandi ayamuha yose. Natwe twarashimye ako kigoro. Ariko mu nyuma twaronse wundi atwitura atubwira yuko yagize ingorane nk'iyo, atubwira ko yarungikiye amahera Bandeke akamubwira yuko ayo mahera yabonye ashika mu cuma mugabo kusanzwe yakira ayo mahera atayarabona. Umuntu rero agasha yiyumvira vya bindi nyene twamye twiyumvira kuri babandi ati ayo mahera yagurukiye hehe, yoba ari mu kirere, yoba kiri mu mashini canke n'amayeri. Uno musi rero twababwiye yuko twawuhariye aya mayeri ya bano bantu usanga barungika amahera mu Burundi. Muza kumva yuko amayeri basanzwe bakoresha aramwe. Umudamu rero ari mu gihugu ca Arabia Saudite yitwa Habonimana Sofia, yarungitse amareyari 2,000 ayacisha kuri ya konte ya Bandeke. Ndabibutse kandi ko Bandeke ari umunyeshure ariko arakurikirana ivyigwa vy'idini rya Islam hariya mu bihugu vy'Abarabu. Oje narakubereye ko nza gukora ico gishoboka cyose uronke amafaranga. Amurahaye Abarabu rero bagume bantera umutwe. Hapo sio nataka upambane wewe mwenyewe sasa. None bande nkora iki by'ukuri? Nkora iki? Wewe ndiko ndakubajije umbwira ngo baraguha. Ngo ejo baraguha. Haguma ari ejo. None nkora iki? Nawe bakambwira ati zana iyo nimero utayizanye amahera barayaguhaye. Urumva? None ngira ico ndi bukore. Nemeze tego bayampaye canke nemeze ngo ejo barayampaye. Mbwira ico ndi bukore uyu mwanya. We hari igihe urukora imiribaza ngo je ndiko ndakubesha ibintu. Nta nimero zayo umukobwa sinozitanga kuri abo Barabu. Urazi ukuntu abakobwa wanajikisikiliza au mauoga funyanze nani. Usioni makazi tunazifanyaga sisi ni kwa sababu tushagajiheba. Urumva rero ico giye gukora. Naho no guhe nimero iyo ngo mwivuganire. Jesi bone cyo agiye kugufasha. Je nikuye ko wari kuyaronka no munsi ariko nyene yatevye nyene kubera ibintu byinshi je nifitiye amuragiye gutanga nimero yiwanje. Aho riroze mabuja. Nukuri kwa Mungu. Wallahi sikudanganya. Mimi kwa sababu ya huruma wangu na nini naona mara ni mavyemezo vyose kama walitumaga pesa viko. Lakini wewe unaenda kupara namba yangu. Utaisoma namba kwa ile sikudanganya. Aramukije mwigisha. Aramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Ama jewe ndasaba Bandeke namurungitseko amafaranga 2,000 y'amasaudi zari tariki 15 z'ukwezi kw'icenda. Kuvuga abana bwacu baja kw'ishuri ndamurangiwe n'abandi nkuko dusanzwe duhanahana abatransfer. Eko abana boce baja kw'ishuri uyu muntu amafaranga yiwe aranyaruka. Mu minsi 2 mu minsi 3 amahera wayaronse. Jewe rero ndamucishako nkuko abandi bari basanzwe bamucishako kandi bamwizigira. Rero je maze ko bamucishako kuviza tarike urumva ko nariko ndagwanira ko abana baja kw'ishuri. Umupfakazi mwigisha narababwiye ndiko ndagwanira ko abana baja kw'ishuri, si abana baja mu interna. Navuga nti naho azoteba kuwa kabiri nzoyaronka canke kuwa gatatu.
hama ndazi ko atayinga izohera abana batagiye ku ishure kuko abari bamumpaye bari banyijeje ko amafaranga anyaruka niyo bocererwa atamwanya munini bocererwa, ariko vyarangiye amafaranga tutayaronse nk'uko twari tuvyifuza. Maze kugenda uko imisi yaricumye iraja kirarengana twamwandikira ntadusubize, twamuterefona ntatwitabe, eka ibintu birabura udubi. Amaze kuza ku murongo yaje atubwira ko amafaranga yacu atayabona, ngo mu mashini ntayabona, ariko twari dufise ivyemezo ko twarungitse amafaranga, kandi nawe nyene akabibona akavyemera ati vy'ukuri abantu bararungitse amafaranga, mugabo tukarondera iyo vyugariye kugira duhe amafaranga yacu tukahabura, kugira duhe ayo mahera tukahabura. Ejo bundi hari ku munsi wa mbere niho baterefona mukuru wanje bacamuha ayadakwiye, bamuha igice cayo narungitse. Maze kumuha igice cayo narungitse, kubera ko twari dufise ivyo bibazo vy'abana baja kw'ishure, umurundi yaragerageje ku munsi wa kabiri yiriwe ariruka kugira ngo arabe ko abana bagira gute babakira kw'ishure, ariko n'ubundi vyarangiye umwe batamwakiriye bivanye ngo yaratevye kuja kw'ishure, yaratevye kuja kw'ishure ngo ntibazi ivyariko bimutevya, ntibazi iyo yarari. Rero kubw'ivyo turasaba dushimitse yuko mwodufasha mukadufasha kabisa, uyo muntu yitwa Bandeke akagira gute akadufasha akaduha ayo mafaranga yacu, akaduha amafaranga yacu. Ubu abana bari mu kangaratete, dufise ibibazo bitandukanye tuba dukeneye gukora mu miryango, ibibazo biguma ari ibibazo, noneho namwe murabizi ntitwakwirirwa turabidondagura ibibazo byose umuntu agendana navyo. Nk'ubu murumva ko umwana umwe atagize gute ntaronse ishure, ubu bariko biruka kugira ngo barabe ko bomusabira basi aho yiga ataha kugira ngo ntarate umwaka w'ishure. Rero twe turasaba Bandeke vy'ukuri narabe adutunganirize nkuko yahora atunganiriza abandi. Jewe ubwanje nivugire ku mutwe wanje, kumbure n'abandi bazivugiro nimba bahari. Jewe ubwanje nantunganirize, murumva ko yampaye igice c'amafaranga, nantunganirize ampa ako kanoti kanje kasigaye, nuko mwigisha ibibazo vyanje nivyo dufitaniye na Bandeke. Amafaranga ntayabona mu mashini, kandi je mfise ivyemezo ko narungitse amafaranga, mfise ivyemezo ko narungitse amafaranga. Murumva yuko Bandeke yasubiriye, biboneka yuko iyi ariyo ngeso yiwe. Rero nk'uko mwari mwabifashije kubikora ca gihe, inimero yiwe ngiyi, musubire mu mwibutse mumenyeshe yuko ibi bintu ariko aragira atari vyo. Twebwe Bandeke yaciye atubroka igihe twavuga ivya Bena Hajara, yaciye atubroka, ariko kutubroka siwo muti. Naho yakoze ivyo bintu ntitureka kuvuga. Rero musubire mudufashe mumushikirize ubu butumwa. Murumva yuko uyu mupfasoni ariko arasaba yuko ahabwa amafaranga yiwe yose nk'uko yayarungitse, agakora igikorwa yarayarungikiye gukora. Murumva yuko hari kugenda muri interna abana batatu, haciye hagenda babiri, uwundi mwana nawe aca yigataha kubera amahera yari kumufasha atarashika. Mwumve namwe ukuntu aba bantu bariko barasubiza inyuma abandi. Mu kurangiza mwumvise bose abacishwa kwa aya mahera, mwumvise ibintu bahuriyeko. Mwumvise ko abenshi bakunda kwitwaza ko bibiwe mu Burundi canke kwabo bakorana bafashwe
ni ukuvuga ngo ico kikaba icitwazo c'uko abarungitse ayo mahera bokumva izo ngorane bagize bakagira impuhwe, mugabo nabo ya mahera bakaba barayakoresha ivyo bagomba. Mwishire mu kibanza c'aba bantu. Umuntu arakubwiye ati mu minsi 2 canke 3 ayo mahera azoba yashitse. Mugabo ukwezi kumwe kugahera, amezi 2 agahera, amezi 3 agahera, ya mahera atarashika. Mwumve, none ayo mahera bakiri mu cuma canke abariko arakoreshwa ibindi. Murumva yuko Bandeke aha yavuye amuha igice c'ayo mahera, ikindi gice ntamubwira naho azokimuhera. Muce mwumva aka kagayi kuno gusuzugura umuntu. Mwumve umuntu ariko araca y'amahera ayaca yarushe gose. Dufate ko avyuka isaha 11 z'igitondo ariko arapambana agapambana agasubira kuryama saa 6 z'ijoro, hanyuma bagaca bamugirira ibintu hamwe n'ibi. Amahera yiwe agakoreshwa ivyo atayategekanirije gukora. Ibi bintu biraryana, ibi bintu birababaje, ibi bintu kabisa ntibiryoshe. Turasubiye gusaba Bandeke nimba vy'ukuri akurikirana inyigisho z'idini, ibi bintu abitunganye, kuko izo nyigisho iyo bariko arakurikirana ntaco zoheza ngo zimumarire. Dufashanye rero, ariko kandi namwe murungika amahera tohoza mumenye abantu babizigirwa abari bo mucishako ayo mahera. Ntitwokwamira muri ibi, muze murabaririkiza, mwumve abantu babizigirwa bashobora gukora igikorwa nk'uko mwabisezeranye. Twese tumenye yuko guhemukira abandi atanyungu irimwo, atari uko uhemukiye abandi arangiza nabi. Bandeke nawe nk'uko nabivuze ubuheruka, ibi bintu akabibandanya ntibizotuma atera imbere, ahubwo ubwizigirwa bwose buzomuvako, ibikorwa yahora akora bisubira inyuma. Reka tubifurize amahoro aho muherereye. Ibisigaye tugomba twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze, ariko mwibuke ubutumwa mu buhe Bandeke atanga ayo mahera y'abandi, akore ico yagenewe gukora. Mu gusozera, aya mafoto nakoresheje iyi mubona y'umuntu adugije amaboko si ya Bandeke, niyi y'umudamu ariko ararira si ya Sofia. Ni foto nitije ku rubuga.